Mu ntara ya Bujumbura hishwe abantu batatu muri indwi twaraye dusozereye. Babiri muri bo n'umugabo hamwe n'umwana batowe ari biziga ku nkengera y'uruzi Nyamagana muri zone na komine Cibitoke ku wa gatatu heze. Amakuru ava mu Cibitoke avuga ko ivyo biziga bitigeze bimenyekana kandi ko vyari bifise ibikomere mu mubiri. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Bujumbura yitwa Ndayizeye Joseph. Yatowe ari kiziga aho yarasanzwe aba kwibarabara rya gatandatu muri zone Buyenzi ku wa gatandatu heze. Umukuru wa quartier ya mbere aho mu Buyenzi yaciye arondera imbonera kure zitatu zo mu Buyenzi zija kumuhamba amasaha yo ku mugoroba mwitongo ry'abafuye ryo ku Mpanda. Abanyagihugu bo mu Buyenzi bakeka ko yoba yarishwa nizwe mu nzu yiwe. Mu ntara ya Burunga hishwa abantu babiri muri indwi twaraye dusozereye. N'umukenyezi yitwa Nadine Nininahazwe hamwe n'umwana wiwe Axel Beni Irangabiye w'umwaka umwe. Umwana yatowe ari kiziga mu nzu ku mutumba Muzi zone Maramvya muri komine Rumonge, mu gihe nyina nawe yatowe ari kiziga mu ishamba riri kuri uwo mutumba ku wa kabiri uheze. Ico uwo muryango wahowe nicigeze kimenyekana. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe muri indwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Gitega. N'umukenyezi yitwa Nibizi Donavine w'imyaka 52 yatowe ari kiziga mu ruzi Mucunda ku mutumba Mugano muri komine Gishubi ku wa gatanu heze. Amakuru avi Gishubi avuga ko ikiziga cari kiboshe. Amatati y'amatongo yoba ariyo ntandaro y'ugo rupfu.